Shalom, amahoro y'Imana nabane namwe ni Sabbas inkuru nziza, bamwe banzi nka kaje neza abandi nka King Sabbas. Ndi hano kugira ngo ubwambe na mbere nsaba imbabazi abakunzi b'ibikorwa byacu. Tumaze iminsi ibikorwa rimwe na rimwe bicererwa, amasango twabahaye ntimushobore kubonera kuyo sango twabahaye, ariko nimvo ziba zitatuvuye ko ubwambe na mbere nuko dufise ingorane y'ivyuma, ariko twagira tubatere n'akamo tubamenyesha yuko turiko turagerageza kwisuganya kugira ngo turonke ibikoresho vyacu. Ivyo navyo bizodufasha kugira ngo ibikorwa mu bironke ku gihe kandi muronke ibikorwa vy'akanovera. Rero ukaba ufise ico woterera ico dufasha kugira ngo dushobore kuronka ivyuma byacu vyiza, dukore amafilme meza, tubashikirize ibikorwa ku mwanya. Turaguhaye ikaze. Namba ufise ico ushaka guterera, ico ushaka gushigikira, kuri screen yawe uraza kubona inimero zanje n'amazina. Ni nimero ushobora kundondera ko kuri WhatsApp canke kumpamagara kuri ya page sanzwe canke kugira ico uterereye kuri Limi Cash. Ariko ku basanzwe bari kure baba bifuza guterera mu buryo bucanke ubundi, nk'abashaka gucisha kuri bank, tuzobahereza nimero ya bank ushobora gushirako intererano yawe. Hanyuma ku bakunzi basanzwe badukurikirana mu ndirimbo, twari tumaze igihe kitari gito mutatubona mu ndirimbo, ariko tugiye gusubira kubahereza indirimbo ku bwinshi. Ubu tuvugana twamaze kurekura indirimbo yitwa Ni Yule Mungu twakoranye n'umutanzania yitwa Anoint Amani, ariko hari n'izindi tugiye gutanga nk'iyindi igiye kuza vuba muri uku kwezi tugiye kwinjiramwo, n'izindi zizogenda zikurikira. Rero abasanzwe badukunda badukurikirana mu ndirimbo, ube uraja kuraba kuri Sabbas Burundi murabe indirimbo twabashiriye ko n'izindi zizogenda ziraza. Imana mu ijuru ibahezagire cyane, ndabakunda ingene mudutera intege mugashigikirana ibikorwa byacu. Mubandanye muhezagirwa, murakoze. GNFILMS, good news films, double favor without limits. Simbabukuwa icho wabubikiche, simbabukuwa icho wabubikiche, ubikichi neza uyiguhane nyungu. Kutavyumva ariko wori ko naguherukura umukozi w'Imana, uri mu mwuka, uri mu mavuta atavanze, none watanguye kubesha. Akanya ndahavuye ngiye, waciye uhinduka umubeshi gutyo. Sabbas, vyemere nivyo bararahiye bararengwa bati King Sabbas ataje ntagashoboka. Ubu rero umwanya wari wose vizira gushwara uko nukuri ni guce mu matwi bishike mu mutima, ukuri nuko. Oli, ndakwemera kandi ndakwizera, ariko iyo nkuru nzoyemera ari Pasteur Muco anyibwiriye. Sa Bediodo, uri kundondera kwiki? Urazi ko umugore wawe yanteye hano muhira? Yarazananye n'iporoto y'abagoresha. Ingene yahatoye ntuhambaze. Iporoto nzamona baraje. Barantuka gasha. Umwana wanje bari babugururira cakijuju canje Noriya. Atarazi na kimwe. Wewe ngo yarazi ngo nabagenzi banje. Nzamona barashitse. Hewe ndagutera inkuru. Umviriza, unterefone utanterefone, undondera utandondera, utaratora inyishu y'ikibazo camwe n'umugore wawe. Jewe ntusubire kundondera kuko yarampakije. Umuntu yambwiye gashahu yuko ngo azoza kunturira muri nonzo. Ubona umva ivyo bintu je navyemera no bisabirako.
ariko gadiyodo aho wangoreye aho wantereye ingorane ubu naho n'umugore wawe aze kuza kunturagariraho ubu rero ndakwisabye banza urondere ingene mutunganya n'umugore wawe imbere yo kundondera jewe yego jewe vraiment sinkeneye kwaza kuzohava aza kunturira hano muri runo rugo ateza kuba afise uburyo ingene nazo yabiteguye kandi rero uragowe burya sinari nzi kumeze kufise umugore ameze kuri hano yesu we cyarantutse kirakoba hewe yo ndakumvira ikigongwe disi kubana n'umugore nk'uyu ubuzima bwawe bwose n'ingene umerewe n'ingene utekereza ndababaye sinenzi ko ufise umugore nk'uyu ariko nicyo gituma nahunze hewe nahunze hageze kwera Imana yari yanyiyegereje iravuga iti hari ico wobona kumbe mba narapfuye nimva yanje ntibicibukwa rero ndakwinginze ntusubire kwerekana na trace yuko je hari ico tuvugana je na wewe umugore wawe utaramubwiza ukuri sawa rero turasubira kumena umutwe kandi we sinzi ingene umeze unaje sinabikubariye bayi rero bayi mwana wanje arampangayikishije ako gamana musinobona finire ndamubonye n'amaso yanje mana nogushimira sinzine n'ingene nobivuga noryama hasi nkagufukamira amahoro neza amahoro cyane murakomeye namwe ngaho niho bari oya siho bari arasohotse gato ariko ni karibu oya ko atari hari sinirwa ndashika reka nzogaruka hewe ariko sinabamenye n'ukuri jewe je nitwa Defense uri wa mugenzi wa Diodone yego okay hewe n'ukuri naranezerewe cyane erega wagize neza ukungene wagiye ugahuza Diodone na Senge ego Senge yarabimbuye yuko ari we wamuhuje na Diodone ego n'ukuri urazi ko hajya ahantu yuko dushobora kuharonkera amahirwe yo kuronka finire ego n'ukuri Senge yene namubwiye ati ewa nijya ni opportunity nziza ego yo kubona finire gusa mugabo sha biragoye turacafise intambwe ndende urabona bwa bundi inyuma yahajya kwa Diodone umugore wa Diodone yatezananye n'undi budamu uwo munsi bansanze ngaha bari baduturiye nukuri kw'Imana yewe ka mama we afise umudamu Diodone arakara yo yaranteye n'ubwoba jewe reka ndasigenda kugumwa yego n'ukuri none nta kuntu woraba uzobwire Diodone azoganiriza umugore wiwe amwicarike hamwe amuturishe urabona nyene vyarabaye urabona ko Senge bafitaniye umwana na Diodone hajya nta kundi umugore wa Diodone bisaba vyakire yiyakire ego nuko urareke urabona Senge wanje arahangayitse man sinokubwira kubera ko umugore wa Diodone nawe yaciye azamwo atera induru man nukuri uraraba ukungene wo kwicarikisha uzobwire Diodone aganiriza umugore wiwe amusobanura ibintu byabaye ahubwo nawe ajemwo adufashe kurondera uwo mwana yego nukuri uzobukoze burya ujya mugore yarakoze amakosa uko yari kubikora yari kuca ku bajeje intwaro bakagenda bakamubariza ivyo bintu byari bimubakiye ivyo bintu atumva rero ndagiye nzogenda tuvugana ntuze na Diodone yicarika umugore wiwe amwereka amakosa yakoze kuja gutera mu rundi rugo aza gutera induru mu rundi rugo nibaza ko bitazosubira sawa rero tukatuzosubira mubwiye ko naje kumuramutsa hama nzoza kuraba nzoza garuka ari hari yego ndamubwiye sawa murakoze cyane yego
Oli repetition z'uno munsi zari ziryoshe hewe reka hari ubwiza bw'Imana hari amavuta hari akantu ijyaho bukera reka ko mwuka yaraha umve ubwiza bugeretse ku bundi cyebe reka natanga ibintu bya reba kandasa reka byari biteye ubwoba hano hantu nari ndahakumbuye ejo rero izo ari finale nazo ko zameze neza n'ukuri nta nkeka vraiment je nama nibaza ne nk'ababanye wabonye ingene abaririmbyi ibishika byabishe bakubonye bamwe mosoza gateka je naguma nkubitagajisha bamwe mosoza gatibuka abandi erega je ndiko ndiyumvira baba mama bamayimosho kwa kundi bizogenda gute ngira bazorira imyosori barenga nanje sije mbona burakeye kuko nari nkumbuye makoraniro hano vraiment rero urabizi yuko hari igihe umuntu ahunga urukundo agwita urwanko harageze igihe mbona umenga ishengero ryose riranyanka abambonye bose umenga bojyana inzara sinanizi ko abantu bamfitiye igishika bamfitiye urukundo bifuza kumbona bingana gutya cyane sha Imana ni nziza kabisa bazejaho bukera King Sabbas abantu baragukunda kandi umutima wawe ukwiye kubimenya ukanavyakira nivyo gushima ariko King Sabbas azi ko rimwe na rimwe je nezerwa ariko ahandi nkumva umubabaro uranyishe iyo nibutse kugira ugenda saba n'ukuri sinkubesha hari igihe numva nuzuye agahinda nkumva amosozi iyo ntanga hasi erega hageze si kuwa kabiri hakuwa kabiri wagiye gasha Sabbas ariko saa yawe umwanya umwe nanje ndanezerwa ariko gerageje kwiyumvisha ingene nzosezerana n'abantu nkumva biragoye kuko ujya gusezerana n'abantu mwabanye neza canke gusezerana n'abantu bagukunda ni ikintu kitaba coroshe ariko nta kundi nibutse bino bintu ukuntu nabisengeye Oli narasenze hagera igihe mbona biranse ndaheba nanje ndihebura ariko uraba ingene Imana itabura uko ibigenza bwe nasanze umugisha w'umuntu utibwa raba ingene Imana yabizuye urumva ico bita kuzura Imana yabizuye vraiment kandi no kuri ntihaga icubahiro saba ngira ndagusaba ikintu kimwe urabizi kuri umugenzi cyane urabizi kuri umugenzi ego ugiye muri Australie nagomba ndagusaba uzuba intwari ntuzumara amazi ishengero ntuzumara amazi twebwe abakunzi bawe ntuzumara amazi inshuti ubwenge bw'umuntu burashobora kumushikana ibwami ariko ubwitonzi bwiwe n'ingeso nziza nivyo bigena igihe azomarayo uca ugenda muri Australia ariko ingeso uzokwerekana nizo zizogushikana mu mugisha wawe wagenewe uranyumva Sabbas cyane sezeranira kutazohemuka Oli ndaguhumurije sinzogukoza isoni haba n'ishengero sinzorimara amazi sinzohemukira Imana kuko nanje noba nihemukiye reka tugende ntitugume hano kuko ivyacu twoganira ntivyohera twava dusanga ahubwo turaye hano hewe reka tugende ntabavuga ko ngaya mare ubuzima buguha icyo wabubikije ubuzima buguha icyo wabubikije iyo ubikije neza uyiguha n'inyungu iyo ubikije nabi uyiguha n'inyungu ivyo vyose n'ingaruka ivyo vyose n'ingaruka ivyo vyose n'ingaruka ivyo vyose n'ingaruka ivyo vyose Allô? n'ingaruka Oui.
Yego ni sawa nawe. Gusa boss wewe wampevye vira mu minsi mbura umenga ntiko uravuga nibiki. Nari ndiye ko mbaza na ya dire duheruka gukina. Oya wewe ubonye amafaranga rubwenge buca buduma wewe ntasha. Yego bo muri make ico nari ndaguhamagariye nashaka ndabwira uko akazi kameze. Sinzi igihe ushobora kuza i Bujumbura kugira ngo twigire akazi hamwe kuko yego kubera hari ibibazo shaka twigire hamwe kuko urabona hari kakagwe kamwe nigira kukubwira cagihe ubu ho umengani basigaye ari bane bwa mbere bari batatu rero raba ukuntu ushobora kugaruka i Bujumbura twigire ikibazo hamwe muri make akazi kare kakagenda neza gusivyo nyene ubwo buntu bwa butwinjiriramwo sawa nangorane karibu urabe nyene uzozanye zonzaniye basina oya bijya ino ivyo nkunda nubizi sawa Oui. Ni Yvette. Yo, yari wewe. Shanone kwa mpevye. Sa uno amakuru. We nahubwiye ko atakintu na kimwe uzopfumburanye. Amakuru ndayafise. None kindi nimero mbonye umenga ari yo mu Rwanda none wewe uri mu Rwanda gute? Niki garafise amaduka. Sha, wewe Noti ni jejeje. Asha, ubu nyene urabona wowe ukufye, je nkufye. Nawe hejeje ku telefone. Umva. Reka tubikore gutya. Kandi biroroshe cyane. Ukeneye amakuru, nanje nkeneye amafaranga. Azokira guhonyeza ikirenga gahi Bujumbura. Nzotera ndaguhamagara. Yego. Kandi urakoze cyane. Gusa wibuke je amahera yanje je sinshobora kuyaheba. Sawa. Sawa rero asigaye iwawe. ariko gaye none nk'ubu uyu mukobwa kubera ikatanyitabaho namurondereye ibaze amfungisha imimbunda ngo tugira tugende none nk'ubu Yvette angiriye ibikiga yemwe nyene nagumye nitegura ngira ngo araje si nk'ibi nyene byo kumbwira ngo nondera amabibiri yangu abiri none ubona ari hehe n'ibintu by'imimbunda yambwiye ngo tuze tugire minini mana mbaze ngira birakwiye cyaza kwibikwiye rya jambo naryo aho na Yvette urabona wa musambwira ngo turondere ngo bibiriya nini ngo tuze dufunge imimbunda minini byose nabikoze none ndamurondeye ku telefone ndamubuze hewe ahubwo rero rya jambo numva bavuga ku radio beme ndaritorera yewe ngiye nahinyuka kandi na Yvette nawe nyine nawe ariko nganaje yari gutora ariko mana ni mwitanguriro ibuze mwitanguriro karibura no hagati ngyari iri mwiherezo Musamariya yima amazi Yesu mukama ndamaramaye nari kubateteza none ndabigenza gute
ndaja kumaramarira imbere ye. Karibu karibu. Karibu rero. Ariko je Yvette yangoye. Namurondeye ku telefone nahamagaye haheze isaha ndiko ndamurondera ariko ntaco ca tugenda na wewe hanyuma ndakubaze hari ikintu twari twakubajije ntibatwishura abaririmbyi banyu ubona bahezagira neza wa undi King Sabbas na Sami niho bari King Sabbas na Sami uriya munsi muvyeyi ubona ko bace ba telefone sinashoboye kuronka ukuntu tuyaga Sami yarapfuye ntawe ukihari gupfa nyene gupfa barahamba King Sabbas nawe wumva urukura rondera ntawe ukihari harabaye ikintu kidasanzwe gihuhuse nawe yaromotse muvyeyi kumenga urahindutse oya birababaje ariko numva ko bibabaje kandi barabaririmbyi banyu sha wambaye agasaha keza nibiki mama nibiki mitsina keso ubaye iki nibiki nagufashe umusonga ego kandi iyo urambabaza cane kuva nje mitsina keso no mpore umusonga mpore mama mpore Asiba nzogenda hanyuma ko satani n'umucamana we nugende kugira ntucegwe sawa mva ntawe bigendana mugwara mukende ntimucegwe ego hanyuma mudusengere ego muvyeyi Yesu arabakiza sawa nja gukora yiko umwana wanje ntamusangaye yaraje gutumira n'abakizwa baratumira yewe umukizwa ari yanarantwengeje kweri ngo yaraje kumpitana tomuka genda gahitanwa n'umuvo aho wumva igihuzi cahitanye kigahitana umwana wanje niho ugomba kunkwegera nanje kimitana ariko ndahangayitse aho narondereye umwana wanje ariko finire wanje nzomuronka gute sha ko nari nzi ko ndamuronse ndagokira akarutse karibu mwana yo karibu yo amahoro cyane amahoro neza wameze neza nona ko n'umumbuda nafunze nona ko ndumugore berewe ndaberewe n'umuntu duhuye ngaho avuze ko utameze neza umuntu duhuye ko utameze neza avuye ngaho ndakomeye gusa nako ndigorora usanze ndiko ndigorora icyo ni za nkuru zawe ndabona ababerewe cyane rwose ariko nawe wari wampevye igihe cari kirekire rwose nubwo naguhevye rero nzanye inkuru nziza
ntugikwiye kubaho Fine ntugikwiye kubaho sikwiye kubaho isi yaranyase ngo ni mama yabyaye wadashoboye kurera reka mpfe n'ubundi yaranyishe kuna nk'ifise amezi 9 nkaba mpfuye mpangayika ntazi inkomoko ntazi yomva ntazi data na mama ntazi uwo tuvukana meze nk'agati kumaka kisenya Sonia Sonia yari yamaze kugupompora ha Sonia vugisha ukuri ni izina ry'Imana rahira izina ry'Imana ko utari kurambesha come on Sabbas wigira intama kandi uribingira fata byose fata byose Sabbas isani je ndira ko nawe ushaka kurira hagari kureke gufotora bino bintu ntabwo ari byo Iwawe Yesu nihono nderera ivyo nshaka ivyo nkeneye biri iwawe Yesu iwawe Yesu nihono nderera ivyo nshaka ivyo nkeneye biriwa we Yesu uriho kwizerwa mwami Imana uriho kwizerwa uhoraho umuremyi w'ijuru n'isi data se umwami wacu Yesu Kristo ndagushimiye cyane kandi ndaguhimbaje uri Imana ikomeye uri Imana yera uri Imana igororotse integuro yawe mwami ntihinduka nje imbere yawe kugushima kuguhimbaza kuvuga ibikorwa by'amaboko yawe bikomeye kuvuga ineza yawe kuvuga ubukuru bwawe uri Imana ishoboye byose uri Imana ugira neza ndaguhimbaje kuri Imana uvuga bikaba utegeka bigakomera ndagukengurukiye ko wavuze kandi ico wavuze mwami nta kintu na kimwe coshobora kugihindura nuhimbazwe nushimwe ndi imbere yawe uhoraho ndagushimira ku bwa runo rugendo ndetse ndakwiragiza mwami urabana nanje muri runo rugendo urampa umugisha mwami nze mbona ikiganza cawe uragendana nanje mbaye nka Mose avuga ngo ntaho noja tutari kumwe ndashaka kugendana nawe ndashaka kubana nawe ubushobozi n'ubwiza bwawe burabana nanje uzobukoze ndagushimiye ndakubashe ndagukengurukiye urankomeza ungire neza muri byose mwami icubahiro n'amashimwe reka bibandanye kuba ibyawe mu izina rya Yesu Kristo amen. Hello, Pastor. Sawa sawa. Ego, Yesu awazigame Pastor. Nukuri n'umugisha. Sawa, merci. Ego. Karibu Sabbas. Karibuni sana, karibuni. Uraho? Ego, meze neza. Agize ibihe byiza cyane. Nari mu bwiza bw'Imana buhebuje. Hewe ere guzoramba. Gute? Aziko twaho turakuvuga. Pastor aje kugutelefona. Ngwiki. Yakubuze. Igane cyane neza umpaye makuru. Nandi ndazi gutera n'ukuri. Pastor aje gutelefona.
hanyuma wewe baraguhiga arakubura agatelefone nari nakariyugwara namubwiye nti ujya iyo afashe bijya bihe telefone agira uko ashama agafunguruzo oya niko bimeze uzi n'amakuru neregeje uca ugenda kasha gufyina none byabaye confirm inkuru ibaye impamo ejo ruri indege Shaoli ikintu kimwe mbonye ino mana tuze tuyigumeko amina kuko ijambo imana yivugiye ntiriba rikeneye imfashanyo y'umuntu irarigwanira gushika imaze kurishitsa numva umengo ni indoto ariko imana ihabwa icubahiro witegurire kumperekeza anzo gushiza ku kibuga c'indege cyane urazi niko ndiyumva byakunda nohindutse akanyegeri nkurira ku ipine ry'indege tukaruhukira muri Australie turi kumwe turi de reka none uraze ndagushyire mu ivarize ariko nta varize nzotwara agasakoshi reka nta byinshi mfite mfise ibiro bikeye urarambwe unzika zindi reka none ko kadogo yambwiye yuko ufise akandi kazi none uzobigenza gute imigeri ibiri iraterekaga mwana mabuja je ku mafaranga naho yo bari mu mwobo ndayakoza y'uruhindu ndayahatse inomero vyavre kadogo aranzi ku kazi jewe umwanya urumero mara naho nkora nta mbangamizi zihari cyambere databuja na mabuja ntibaba mu Burundi baba mu gihugu cyo hanze n'abana bavyaye bafise babiri ni nyererezi urumva umwe yaromotse uwundi aramarindwi iminsi 3 adatashe urumva biraraguza aho bigeze je n'urupangu bararumpebeye nije ndarugera iyo mba nari n'umwana mubi norugurishije agasanga narayatekeye kaje wenjewe nirondereye kwisegonde jama akazi kawe kose nzonda gatunganye mana yanje uyu mukobwa je nzomushobora ndamubaza ijambo rimwe nawe agacira umuriro akavuga yashika igihumbi ni nziya nyene yihagarariye ngaho ha emwe sinzi ko tuzoshobokana n'ukuri je numva umugabo numva umenga afise ibikorwa kanzomurabira mu bikorwa okay jewe ntibindaba vraiment ivyo vyaho ukora nta ngorane je bintera kuko twebwe ni buraya twaramenyereye ufisa udufaranga urakoresha umukozi agaca yitahira nkunda kubakoresha mu isuku hano ikintu nifuza nkeneye isuku nkeneye gufungura kare nkeneye nyene umukozi adufasha mu two dukeneye twose ikindi naco simfise abana benshi ngaha mfise abana babiri Nohia na Christ nukuri hanyuma umviriza ikindi naco yarakubwiye amafaranga nzoguhemba aho ni sawa rero hama yego ushobora gutangura ukaraba utwo buramfasha ukaraba utuntu burafasha mu nzu yego maboja nukuri ntugire ikibazo jewe aho mba nakubwiye ko ari je ndi nka nyene urugo ndishira nkizana ikindi naco twara abakozi babiri umukobwa n'umuhungu urumva rero kuza ngaha nkamara amasaha 3 5 6 nkagutunganiriza hama nkagenda nukuri ikintu cyose ukeneye je nzokigukorera mbere wanashima cyane wanaja no hanze zo kwiyumvira ku ndondera ari jya nshaka amahera y'imva amahanga sawa rero numva ari sawa genda rero urabe utwubura nkorera sawa
hama rero mama pasta nagira ndabashimire cyane bwa mbere na mbere ndashimye ingene Imana bakoresheje malgré byari byarabaye byose umugisha w'Imana nsanze utiyibwa rero mwakoze cyane uri kumperekeza hanyuma nizera yuko tuzobandanya tuvugana na cyane cyane barya abantu gumwe baganiriza urazi ko ngiye mu gihugu ntamenyereye ariko nibeza ko byose biza kugenda neza Imana niza gutuma bikunda yego King Sabbas nuko wakoze kandi Imana yakoze ko yadushikanye hana amahoro tukwifurije kugira urugendo rwiza umutima wawe uzugumize kuvijoro nkuko wahora murakoze cyane twizera kuzogaruka impore yego Imana ishimwe Mungu wanje uzujane n'Imana Imana izikubera ingabo Imana izokubera umuvyeyi ndakomeza mvugana nawo kandi inyigisho zose twaguhaye nizugiye kwigana cane cane zizobiza ikimazi ni uzogaruka kwigisha urundi rwaruka ujane n'Imana ndiho aza kubera Imana y'ukuri amen urugendo rwiza GNFILMS, Good News Films, double